hari amasezerano yo guhanahana abakozi na cyane cyane bo mu nzu aherutse gushigwa ko umukono hagati y'u Burundi n'ibihugu by'Abarabu, ariko kugeza ubu benshi ntibazi ibiri mu ayo masezerano. Ariko nabo biri uko, mbega ku gihugu nabo bakozi akunguko kazoba kahe kugira n'ahandi bahora bagenda mu kinyegero amasezerano nk'ayo ashobore kuboneka? Habuze iki? Nobabwira mu ncamake yuko ayo masezerano ari ku mpande, hariho ibisabwa n'igihugu kizokwakira abakozi, hariho n'ibisabwa n'igihugu kizobarungika ndetse n'ibisabwa n'impande zombi. Ku bisabwa rero igihugu kizorungika abakozi, hariho kuraba ko bagiye bakomeye kandi ko bashoboye akazi bagiye gukora, hariho kuraba kubaha inyigisho z'ibijanye n'ibyo bagiye gukora, hariho ndetse no kubigisha ivy'imico y'igihugu bagiyemwo, hariho kuraba ko amashirahamwe abatanze, kuko hazoba hariho amashirahamwe ajejwe kwegeranya abakozi maze akabaronderera impapuro z'akazi, ico no kwita contrat. Ashobora rero nukuraba yuko ayo mashirahamwe ashobora kubatanga mu gihugu cabo, yabarondereye assurance yuko contrat yabo canke urupapuro rw'akazi ruzokubahirizwa. Harimwo kuraba yuko ayo mashirahamwe nyene azoba batanze ashoboye kuzobatahukana mu gihe akazi kabo canke contrat de service izobiheze, n'ibindi bisabwa igihugu kizoba kibatanze. Ariko n'igihugu kizobakira kirafise ibyo gisabwa. Muri ivyo harimo kuraba ko uburenganzira bw'abakozi bwubahirijwe, harimwo kuraba kushobora guronsa abakozi b'abarundi bagiye gukorayo n'imiryango yabo mu gihe vyoba ngombwa aho zishobora gushikira ikaba. Hariho kubakingira impanuka z'akazi n'ingwara zimwe usanga ziva ku buzi bugoye, n'ibindi bisabwa n'igihugu kizoba kibakiriye. Aho mvuze muri make, ariko yavuze igihugu c'u Burundi kizohungukira iki? Ego cyane, nariko ndavuga ko hariho n'ibizoba ku mpande zombi. Ivyo navyo nuko hazobaho umugwi ku mpande zombi uzoshobora kuraba neza yuko amasezerano ariko arubahirizwa ingingo ku yindi. Hanyuma ico Burundi buzohungukira, murumva yuko bya bintu abarundi bahora bagenda gukorera hanze mu kinywabi ubu bigiye kugabana, mbere bizovaho burundu. Hamwe atawugenda yinyegeje, bagenda bazwi n'amategeko kandi bakingiwe. Murazi yuko mu gihugu c'u Burundi hariho ugwaruka rwinshi rutagira akazi, bazoheza baronswa akazi abavyifuza. Hariho kandi no kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga abakozi n'akazi, nayo niyo azosigara afatwamwo abakozi b'abarundi, ndetse n'ibitandukanye agateka k'umukozi w'umurundi kubahirizwe, uburenganzira bw'umukozi w'umurundi kubahirizwe. Mbere binashobotse hazogera igihe abakozi b'abarundi bashobora no gutanga amakori mu gihugu c'abarungize.